Nyetso nari mpejeje kubivuga mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaritabiriye kuri uyu wa gatandatu inama gira 11 yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika, Caraïbe hamwe na Pacifique. Iyo nama rero ikaba ariyo kurabira hamwe ingene iryo shirahamwe boritunganya bisunze ingene isi igenda irahindagurika na cane cane mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akongera akaba n'umukuru w'umuryango w'umwe bwa Afrika mw'ijambo yashikirije yameje ko iyo nama ihambaye cane kuko baronse akaryo ko kuganira ku bibazo bitandukanye harimo n'ibijanye no gukomeza imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Ni nk'uko twateguwe na mugenzi wacu Dieudonné Ndacayisaba ariko akurikirana urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Gira 11 yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu vya Afrika, Caraïbe hamwe na Pacifique OACP yarigamije kurabira hamwe ingene botunganya neza iryo shirahamwe kuriha ishusho shasha kugira ngo rijane n'ibihe vya none. Nayo mu majambo yashikirijwe kuri uwo munsi n'abakuru b'ibihugu batandukanye bose bagarutse ku kamaro k'iryo shirahamwe mu bijanye no gufashanya gukomeza ubumwe hamwe no gufatana mu nda mu gutorera inyishu ibibazo bihanze iryo shirahamwe. Ijambo ryashikirijwe na Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale akaba ari nawe agiye kurongora iryo shirahamwe. Yarashimiye perezida wa Angola yahora arongoye iryo shirahamwe, agasaba rero abarongoye uwo muryango kubandanya bateza imbere iryo shirahamwe. Nayo mwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akongera akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika yari yitabiriye iyo nama, yagize ati iyi nama irahambaye cyane, ati mu gihe dushaka ko iri shirahamwe rijana n'ibihe harageze ko twiyumvira guteza imbere ubuhinga bwa none, gukoresha ubwenge mvaruganda, kuvyaza umusaruro ubutare, ibiyaga hatibagiwe n'igisata c'uburimyi kugira ngo kandi iryo shirahamwe ritera imbere ngo bategereza gushira imbere imigenderanire ishingiye ku butunzi, gukorana n'abafatanya bikorwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya agira ati Uburundi buzobandanya bukorana n'ibindi bihugu mu kugwanya ingaruka mbi zishingiye kwihindagurika ry'ibihe hamwe no gushira imbere ibijanye no gufatana mu nda, gushigikirana ubutungane hamwe no kubahana hagati y'ibihugu. Muri iyo nama rero kabaye n'akaryo ko guhanahana ivyiyumviro ku kibazo kijanye no kwegeranya uburyo bwotuma iryo shirahamwe rikora neza. Kabaye n'akaryo kandi ko kubisikanya mu mabanga hagati y'uwahora atwara iryo shirahamwe umukuru w'igihugu wa Angola João Manuel Goncalves Lourenço n'ugiye kuritwara Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Turangize tubamenyesha ko ishirahamwe OACP rigizwe n'ibihugu 79. Iyi nama rero ikaba ibaye rimaze imyaka 50 ribayeho. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye arakenguruka aho ibikorwa vyo gusanura inyubakwa zizokorerwamo ibisata bitandukanye vyo mu ntara no mu makomini. Ivyo rero akaba yabishikirije kuri uyu wa gatandatu aho yasozereye urugendo rwari rumaze imisi 2 yagize mu ntara za Bujumbura, Gitega na Bubanza ngo arabuko ibikorwa vyo gusanura amazu akorerwamo ibisata vya leta hamwe n'amabarabara amwamwe yo muri izo ntara ariko arasanurwa. Jackson Irakoze. Ugo rugendo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yarutanguriye muri komine Ntahangwa quartier w'Interekwa ahasanzwe hariko harubakwa ibarabara rizoba rishashemwo amabuye ivyo twita pave muri rurimi rw'igifaransa ririko ryubakwa n'ikigo c'igihugu ARB kijejwe kubaka no gusanura amabarabara. Nestor Ntawuntuye yabandanirije ugo rugendo muri komine Mwaro iri mu ntara ya Gitega aho yagendeye ibiro vy'iyo komine hamwe n'inyubakwa yasanuwe izokorerwamwo ibisata bitandukanye vya leta. Muri iyo ntara nyene yaragendeye ikibanza kigira cubakwemwo ibiro vy'intara ya Gitega, acaranagendera ahasanzwe hari inyubakwa
zizokorerwamwo n'ibisata bitandukanye vy'igihugu. Mu ntara ya Gitega yasozereye ibikorwa bene ivyo mu kibanza kiriko kirubakwamwo inyubakwa igeretse izokorerwamwo n'ibisata bitandukanye vy'ubushikiranganje muri komine n'intara ya Gitega nyene. Umushikiranganje wa mbere akaba yabandanirije ibikorwa bene ivyo muri komine Butaganzwa na Ruyigi zo mu ntara ya Buhumuza, aho hose ntaho ntuye akaba yagiye araraba aho ibikorwa vyo gusanura amazu azokorerwamwo ibisata vya leta bigeze. Ibikorwa bene ivyo vyarakozwe no muri komine Cankuzo mu ntara ya Buhumuza, ahasanzwe hari kigo kirimwe amazu ya leta ariko arasanurwa, aho umushikiranganje wa mbere yagiye aratanga intumbero y'ukungene ivyo bikorwa vyo kogwa neza. Umushikiranganje wa mbere akaba yaciye anagendera ibarabara rihuza komine Cankuzo na Gisagara, naryo nyene ririko rirasanurwa n'ikigo ARB, ibarabara mbere risanzwe rihuza Uburundi n'igihugu ca Tanzania. Nestor Ntawontuye akaba ashima umurindi ivyo bikorwa biriko. Turashima uko ibikorwa biriko biragenda, kandi ndetse turatera n'intega bariko barabikora kugira bashobore kubandanya kuri uyu murindi, kugira koko isura y'igihugu ishobore guhinduka, ndetse n'abene gihugu bose bashobore kuronka ivyo bakenewe vyoroshe kandi mu mwanya muto. Ugo rugendo akaba yarusozereye ku mupaka w'Ikobero, aho naho nyene ikigo ARB kiko kiragura ibarabara ryinjira kuri uyo mupaka rivuye Tanzania, hamwe n'ikibanza gishikiramwe imiduga yunguruza abantu n'ibintu mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza rw'ivyo bihugu bibiri. Muri ivyo bikorwa vyose umushikiranganje wa mbere akaba amenyesha ko mu gihe uburyo bwatekanirijwe kubikora butokwira ko leta yiteguriye kubwongereza. Ugo rugendo rero umushikiranganje wa mbere yagize go kwirabira ingene ibikorwa vyo gusanura inyubakwa za leta biriko biragenda, rukaba rwamaze imisi ibiri. Muyavugwa mu gisata c'amagara y'abantu naho amafaranga arenga miliyoni 112 z'amadolari y'abanyamerika y'ikigega mpuzamakungu ntiyategekanywa gutangwa mu ntumbero yo kugwanya indwara za malaria, igituntu n'umugera wa sida mu Burundi. Ivyo rero bikaba vyashikijwe mu nama yamaze imisi ibiri yo guhanahana ivyiyumviro n'abasanzwe bafasha mu iterambere mu Burundi. Felicite Bukeneza yimenyeza no kuri televiziyo y'igihugu. Iyo nama yahuje abahurikiye mu bisata vya leta n'abikorera utwabo, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'abafasha mu iterambere ry'igihugu, kugira bahanahana ivyumviro vy'ukuntu hoba kugwanya izo ndwara zitatu arizo malaria, igituntu n'umugera wa sida. Nkuko Ridwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu ari nawe yugura iyo nama bivuga, abitavye iyo nama y'imisi ibiri bazohanahana ivyumviro ku bijanye n'uburyo bworonswa Burundi buzofasha mu kugwanya izo ndwara mu kiringo cyo guhera mu mwaka wa 2027 gushika mu mwaka wa 2029. Ubwo buryo nabwo bungana ni miliyoni 112,366 n'amajana y'amadolari y'abanyamerika. Abahinga batanze inyigisho berekanye ko izo ndwara uko ari zitatu zicibonekeza mu gihugu, na cane cane indwara ya malaria ibangamira abana bari munsi y'imyaka 5, abafasoni bibungenze hamwe n'ababa bateshejwe izabo nk'impunzi. Mwomenya ko muri iyo nama abahinga 5 aribo bazoremesha ibiganiro gushika ku munsi wa kabiri w'iyo nama, ari no hazoca hashikirizwa ivyafundikiwe muri iyo nama. Aho nyene mu gisata c'amagara y'abantu, inyigisho zahawe abakora mu gisata cyo guhangana n'ibiza vy'indwara ngo ni intambwe ikomeye mu bijanye no guhangana n'ibiza vyo kwaduka mu gisata c'amagara y'abantu. Vyashikijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Pierre Sinarizi ku munsi wa gatanu, igihe hariko hasozegwa inyigisho zamaze imisi 5 zahawe abavuzi bakora mu gisata cyo guhangana n'ibiza. Lize Larissa Yubire. Iryo gari sozegwa g'ivyigwa vyo gukomeza ubushobozi bw'abakorera bushake bagize umugwi w'abanyafrika ujejwe amagara y'abantu mu karere ka Afrika yo hagati. Ivyo vyigwa vyari vyateguwe na Africa CDC, vyari bigamije gutegura umugwi ufise ubushobozi bwo gutabara n'ingoga mu gihe cibiza vyo bibangamiye amagara y'abantu. Mu misi 5 abahinga mu vy'amagara y'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika barakurikiranye izo nyigisho nkarishabwenge zabereye Bujumbura mu ntumbero yo gukomeza ubumwe bw'abanyafrika. Inyigisho bakurikiranye zikaba zabafashije gukomeza ubumenyi n'ubushobozi bwabo mu guhangana n'ingwara zibiza n'izindi ngorane zoza zibangamira amagara y'abantu. Mu majambo yiwe, umuyobozi wa Africa CDC mu Burundi muganga Jean Bosco Girukwishaka yarashimye ko izo nyigisho zagenze neza, akavuga ko zijanye n'intumbero z'ico kigo zo gushiraho umugwi w'abakorera bushake b'abahinga bashobora gutabara n'ingoga mu gihe c'ingorane z'amagara y'abantu.
Ku ruhande rwiwe umuyobozi wa Africa CDC mu karere ka Afrika yo hagati muganga Brice Wilfred yamenyesheje ko hari intambwe ihambaye imaze gutegwa harimo gukomeza ubushobozi bw'abitavye izo nyigisho, guteza imbere uburyo bwo gukorana no gutsimbataza ubumwe mu guhangana n'ingorane z'amagara y'abantu. Yarongera aributsa ko ayo mahugurwa afasha gushira mu ngiro mwene izo nyigisho zifasha no gushika ku buvuzi kuri bose. Uwaserukiye leta y'u Burundi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Pierre Sinarinzi nawe nyene yarashimye itunganywa ry'izo nyigisho akavuga ko ari intambwe ikomeye mu kwitegurira no guhangana n'ingorane zo kwaduka mu gisata c'amagara y'abantu mu karere. Isozerwa ry'izo nyigisho akaba ari semo nshasha mu bijanye no gukingira amagara y'abanyagihugu muri Afrika. Izo nyigisho zamaze imisi 5 zikaba zitabwe n'abahinga bavuye mu bihugu 18 kuri 19 bigize Africa CDC. Abahurikiye mw'ishirahamwe ry'abaganga bavura ingwara z'abana Abuped baratunganije ku munsi wa gatanu Bujumbura ikoraniro kaminuza rigira ndwi ryama riba buri mwaka kugira ngo bahanahane ivyiyumviro n'ubumenyi ku ngwara z'abana zifatira mu bihimba vy'ihemero. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Pierre Sinarinzi akaba yamesheje ko leta y'u Burundi izobandanya guteza imbere amagara y'ibibondo kugira ngo umwana wese aronke uburenganzira bwo kubaho neza kugira ngo azagire kazoza keza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Stani Nzigamunayo. Muri iryo koraniro kaminuza abo baganga bakaba barabiye hamwe ibimaze gushikwa ko mu ntumbero yo guteza imbere amagara y'ibibondo hamwe no kuraba ingene hogabanuka bimwe biboneka igitigiri c'abana bapfa bahitanywe n'indwara zifatira mu bihimba vy'ihemero. Umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Pierre Sinarinzi mu ijambo ryo kugurura iryo koraniro kaminuza yamenyesheje ko leta y'u Burundi itazohengeshanya guteza imbere amagara y'ibibondo mu ntumbero y'uko umwana wese aronka uburenganzira bwo kubaho neza no kugira kazoza keza. Yarongeye amenyesha ko igitigiri c'abana bapfa batarashikana imyaka 5 cagabanutse cyane kuko cavuye ku bana 120 bapfa ku bana 1000 bavuka ari bazima mu myaka iheze kigashika ubu ku bana 49 bapfa ku bana 1000 baba bavutse ari bazima. Umuhinga mu vy'ubuvuzi yatanze inyigisho yamenyesheje ko imigera ifatira mu bihimba vy'ihemero ifata ikibanza ca gatatu muzica abana benshi batarashikana imyaka 5 baba muri Afrika y'amajepfo ya Sahara hamwe no muri Aziya y'epfo. Uwo muhinga yahamagariye abavyeyi kuronsa incanco zose umwana abwirizwa guhabwa kugira ngo akingigwe agasama, malaria, hasima n'izindi. Nayo Alice Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abaganga bavura ingwara z'abana yaravuze ico bagiye gufasha mu kugabanya ingwara zifatira mu bihimba vy'ihemero. Nico gituma twifuza guterera bimwe biboneka kugira ngo dushobore gushika ngaha cane ha mu Burundi wacu ku rugero aho abana bita bimana bahitanywe n'izo ngwara zifatira mu bihimba vy'ihemero byogabanuka koko bikwiye abana bakagira amagara meza. Alice Ndayishimiye yahamagariye abavyeyi kwitura amavuriro igihe cyose babonye ku mwana ibimenyetso by'indwara zifatira mu bihimba vy'ihemero, gusuzumisha izo ndwara hakiri kare no kwihutira kuzivuza. Turabandanya n'amakuru twabateguriye ikoreshwa ry'ubuhingangurukana bumenyi ngo ntasubirizwa kandi biri muri bimwe mu bituma igihugu cy'u Burundi gishika kwihangiro cihaye yuko kizoba cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ivyo bikaba vyashikirijwe ku munsi wa gatanu na Odiri Ndiho umuyobozi mukuru ajeje ubuhinga bwa none mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Hakaba hari mu birori vyo gushikiriza impapuro ndanga bumenyi ugwaruka rw'abigeme 133 bari bamaze imisi rusi mu ntara ya Gitega biga ibijanye n'ubuhinga bwa none. Ejide Irakoze. Kiranganji biga ca leta n'ubutunzi bukomoka ku buhinga bwa none bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho abakenyezi ONU Femme akaba aribo bashikirije impapuro ndangabumenyi certificat muri rw'ifaransa ugwaruka rw'abigeme 133 rwari rumaze indwi zibiri ruriko rurakurikira inyigisho zijanye no gukoresha ubuhinga bwa none biciye mu mugambi
African Girls Can Code Initiative. Ivyo vyigwa vyatunganijwe mu kigo ca leta cigisha imyuga icirusi muri komine Karusi ni mu ntara ya Gitega. Uwo mugwi waronkejwe inyigisho ukabugize gatatu. Mu ijambo ryiwe umuyobozi mukuru ajejwe ubuhinga bwa none mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta n'ubutunzi bukomoka ku buhinga bwa none Odeli Ndiho yavuze ko binezereje kubona munsi y'indwi zibiri umuntu ashobora kwerekana umuhora w'urubuga ngurukana bumenyi ico bita application yakoze biciye mu bumenyi n'ubuhinga yaronse muri uwo mwanya w'inyigisho. Uwo yaserukiye umushikiranganje muri ivyo birori yamenyesheje ko uwo mugambi abigeme nabo barashobora gukoresha ubuhinga bwa none waje gufasha mu gushira mu ngiro imbona kazoza igihugu cihaye cuko Burundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ubuhinga bwa none nabwo ngo bukaba bufise ikibanza gihambaye mu gushika kuri iyo mbona kazoza ngo kuko ubuhinga bwa none ni nkingi yo guteza imbere ibikorwa vy'igihugu gufasha mu mirimo itandukanye ndetse no gufasha ugwaruka kuronka uburyo bwo kwiteza imbere. Odeli Ndiho yamenyesheje ko kumenya gukoresha ubuhinga bwa none ari nkingi ntasubirizwa yo kwiteza imbere mu vy'ubutunzi ndetse ubwo buhinga bwa none ngo buranashoboza ugwaruka rw'abigeme gutegura neza kazoza kago kuzorangura akazi ruzoba rukora kinyamuga ndetse birufashe no guhiganwa kw'isoko y'akazi atarubibe. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU Femmes mu Burundi Clara Manyangwe, umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega Gerard Nibigira na Godefried Hakizimana ajejwe indero mu ntara ya Gitega. Mu gisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi naho ngo hagiye kumanikwa mu bice bitandukanye vy'igihugu intonde z'imiti yemewe n'amategeko ikoreshwa mu burimyi n'ubworozi byashikirijwe muri komine Mpanda intara ya Bujumbura na Jeanne Francine Nkuzimana yaserukiye umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu nama ubwo bushikiranganje bwatunganije kubajeje ibisata vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo komine gushika ku mitumba yose. Butoyi Felicien. Ico ni kiyago caremeshejwe n'intumwa y'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ku barongoye ibisata vy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rwa komine gushika ku mitumba igize komine Mpanda intara ya Bujumbura. Ico kiyago kikaba kiri mu rukurikirane rw'ingendo bwo bushikiranganje bwatunganije mu makomine yose y'igihugu kugira buganire n'abajejwe ivyo bisata ibijanye n'intunganyo nshasha y'intwaro bongere basigurirwa ibikorwa vyihuta vyashizwe imbere. Intumwa y'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi yasiguriye abitavye ico kiyago ibikorwa bo kwihutira gukora navyo bikaba bigizwe no guhimiriza abarimyi kwimbanya barega mu ntumbero yo gusahiriza umwavu w'ikizungu. Ivyo navyo ngo bikazokorwa muri uku kwezi kwa kane. Inyuma yaho wazo cashigwa inguvu kandi mu bikorwa bijanye no guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa. Mu bindi bikorwa vyihuta ngo harimo gukingira amashamba, gutera ibiti vy'ivyamwa hamwe no guhimiriza guta imicafu itabora mu bibanza vyabigenewe. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo uburimyi ngo bukaba kandi bugiye kumanika mu bibanza bitandukanye imiti ikoreshwa mu burimyi n'ubworozi yemewe n'amategeko. Byaribonekeje ko hari gukoresha imiti bitungwa itarekuwe canke itemewe. Intumbero yo gushikiranganje hirya no hino hagiye hasabwa ko abasanzwe bazobereye ico gisata mwerekane vy'ukuri ingene ino biriko birakoreshwa ko mushobora kubona ko harimo ingorane mugabo mu bushikiranganje naho bagiye gushira urutonde ahabona berekane bati uru n'urutonde rw'imiti irekuwe iri umuruge atakibazo yotera. Ivyo baremeye ko bazobimanika hirya no hino ku makomine kugira ngo ababene gihugu ntibasubire gukoresha imiti tagifise akamaro. Muri ico kiyago harerekanye kandi ko igihugu kidashobora gutera imbere atabiharuro fatiro vyizewe bihari. Ni muri iyo ntumbero abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu makomine gushika ku mitumba bategerezwa kumenya ko gutanga ibiharuro vyizewe bizofasha ubushikiranganje begukira gutunganya imigambi. Ubu rero ngo hakaba hagiye gutangura gukoreshwa ubuhinga bwa none buzofasha kwegeranya ibiharuro bivuye mu mitumba yose y'igihugu. Abanywanyi b'amashirahamwe ya STNB na Stelltime baramenyeshejwe ko hariho ivyahindutse mu bijanye no gukorana kwayo mashirahamwe, ko hariho amadekoderi yahora yegukira ishirahamwe rya Stelltime ubu ari
mu minwe ya STNB. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe mu kiganiro catanzwe ku munsi wa gatanu n'abaserukiye ayo mashirahamwe Idonido na Pascazi Hatungimana. Ico kiganiro caremeshejwe kuri uyu wa gatanu n'abaserukiye mashirahamwe ajeje gukwiragiza amasanamu n'amajwi STNB na Start Time cari gifise intumbero yo kumenyesha abanywanyi bayo mashirahamwe ivyahindutse nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi ajeje abakozi muri STNB. Abantu bafise ajya amadekodere ya DTT naho baba bari bayahawe na Start Times ubunye ajya yabaye amadekodere ya STNB. Bisigura ko mu gihe bagomba kugura iyindi miteke bagomba kugura amayinite baca mu buryo bwa STNB. Dufata akarorero ugomba gukoresha imikashi utangura akanyenyeri ukagira 163 ukagira dièse ugaca wemeza kuri kane ugaca wemeza ku ndwi. Mu gihe abo Start Times bahora baca kuri ku kanyenyeri 163 akadirisha bagaca bemeza kuri kane bagaca bemeza kuri gatandatu. Ubure byahindutse bazohora bakoresha binjirira ku muhora wa STNB. Gilbert Niyokindi asaba umunywanyi wese yoba afise ikibazo kubijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga bushasha kwitura iryo shirahamwe STNB kugira batunganirizwe. Bagize ikibazo kuri ayo madekodere yose duhejeje kuvuga no kuvuga babandi bahora bafise zirya antene ntonto bahora baba ari abanywanyi ba Start Times navuze ko babaye abanywanyi ba STNB. No kuvuga ingorane zose bahura nazo bitura STNB nihe zikabatunganiriza. No kuvuga birashobora gushika ugasanga nka antene yikomye turafise iya telefonye kuko baradutora ku nimero ya 22 21 18 mbere hari niyo nabahaye bashobora no gukoresha WhatsApp ya 62 barashobora kwandika kuri WhatsApp kandi turabafasha. Akabijyango iryo shirahamwe rifise nuko iyo umutekero w'umunywanyi waheze ntibica bizima. Akabijya nuko iyo amayinite yawe aheze ntabwo bishoka bizima. Urabandanya uraba RTNB ya mbere kandi murazi ko nk'ubunye nk'amasanamu ya RTNB ubunye n'amasanamu meza cyane kandi habakabri ko nijya chaîne ya divertissement ya RTNB urumva ko rakabijya. Abatanze ibiganiro muri ayo mashirahamwe ya STNB na Start Time bamenyesheje abanywanyi bayo mashirahamwe ko hariho utuganuke twamadutangwa ku misi mikuru twategekanijwe. Guha agaciro impano z'abakenyezi ngo vyerekana guteza imbere no guhesha agaciro ubumenyi bw'abakenyezi kandi no gukomeza inkingi mu kubaka ikibano ciza gishingiye kukubahiriza agateka kuri bose. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri wa gatandatu na Parfait Hatungimana umunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane hari mu birori vyo gusozera ukwezi kwahariwe agateka kumukenyezi vyatunganijwe muri komine vyatunganijwe na komine ya Gitega. Ejide Irakoze. Inkino zitandukanye aha twovuga urukino rw'umupira w'amaboko volleyball rwahuje abigeme bagendana ubumuga, urukino rwa basketball rwahuje abigeme biga kuri lycée Notre Dame de la Sagesse yahoze yitwa CND hamwe nabo kuri lycée Sainte Thérèse yahoze yitwa NF. Amareresi atandukanye avuga ibijanye n'agateka k'abakenyezi, inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza akaba ari bimwe mu vyaranze umunsi mukuru usozera ukwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi. Ibirori vyatunganijwe na komine ya Gitega ifashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu gitaho agateka k'abakenyezi ONU Femme. Musanteri wa komine ya Gitega Jacques Nduwimana yamenyesheje ko izo nkino n'ivyese ku bakenyezi n'abigeme vyateguwe mu ntumbero yo kwibutsa ko umukenyezi afise ubushobozi nk'ubw'abagabo canke abahungu bafise no kubereka ko batokwikumira kuko bashoboye. Twumviriye gushira imbere no kugaragaza impano zitandukanye z'abakenyezi n'abigeme mwabibonye mu civugo yuko gushira imbere impano z'abakenyezi biri mu kwerekana yuko dushigikiye ubutungane budakumira. Mwabibonye biciye mu nkino zatunganijwe yuko hariho umugwi w'abigeme bagendana ubumuga benshi bo kwibajije yuko
ivyo abandi bashoboye atavyo boshobora cyane cyane nk'ivyo kwinonora imitsi. Alice Nshimirimana umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano inkino n'imico kama ahanura abakenyezi kutibikamwo impano bafise ahubwo bazigaragaze kuko zikenewe mu iterambere ry'igihugu. Nayo umwunganizi w'umushikiranganje w'ubutungane agati y'akazi na muntu iterambere ridakumira Parfait Hatungimana yamenyesheje ko guha agaciro impano z'abakenyezi ngo vyerekana uguteza imbere no guhesha agaciro ubumenyi bw'abakenyezi ndetse ngo nugukomeza inkingi mu kubaka ikibano ciza gishingiye kukubahiriza agateka kuri bose. Mumenya ko ivyo birori vyasozerewe no guha ubushimwe imigwi yarushije iyindi no ku bantu batandukanye bishuye ku bibazo bijanye no gutsimbataza agateka k'abakenyezi. Ubushikiranganje mu vyo bujeje harimwo amazi isuku n'isukura ngo burashimishwa n'ibikorwa biriko birakogwa mu gisata c'amazi. Ivyo rero bikaba vyashikijwe n'umugenduzi mukuru w'amazi isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje mu rugendo intumwa za Ahmed Regideso UNICEF n'ubuyobozi bukuru bw'umugambi w'amazi meza isuku n'isukura zagize mu nyubako zitandukanye z'amazi meza mu ntara ya Gitega. Ni nkuru ya mugenzi wacu Patrick Giramahoro. Ugo rugendo rwatanguriye muri quartier Karera ya kabiri mu gisagara ca Gitega aho Regideso yubatse station de pompage n'amatangi y'amazi abiri, imwe ya metero kibe 100 n'iyindi ya metero kibe 500 zikaba zizofasha mu gukwiragiza amazi meza mu makartier atandukanye y'ico gisagara. Urugendo rwabandanirije ku mugende w'amazi Masasu Mahonda ku mutumba wa Masasu muri komine ya Gitega yubatswe n'ikigo Ahamer. Uwo mugende ukaba uha amazi meza imiryango irenga 1,700 amashure yo muri ako karere, amavuriro n'amashengero. Izo ntumwa zabandanije urugendo muri komine ya Shombo aho bagiye kuraba umugende Kanyomvyi wubatswe na UNICEF ukaba uha amazi imitumba 3. Izo ntumwa zaragiye no kuri Ecofo Nyabibuye ya kabiri muri iyo komine nyene kuraba amazi ava kuri uwo mugende nyene yashikanyweho n'ishirahamwe UNICEF. Bakaba baboneyeho akaryo ko guhimiriza amakomite y'amazi yo muri ako karere ngo babungabunge izo nyubako z'amazi kuko amazi meza ari ubuzima. Ugo rugendo rukaba rwarangiriye muri komine Karusi ku mugende w'amazi Kigati Shanga Buhiga uriko wubakwa n'ikigo Ahamer aho bari bagiye kuraba aho ibikorwa bigeze. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujeje harimwo amazi meza isuku n'isukura Shugwe ry'Imana Claudine agashimishwa n'ibikorwa biriko bikogwa muri ico gisata c'amazi. Ibikorwa twasanze biriko birakogwa twabonye ari ibikorwa bishimishije kanatsinda abene gihugu twahasanze tubabajije akamaro bibafitiye na cane cane ko amazi yabashikiriye ahandi naho amazi ari karegera kubashikira ahandi naho twasanze baramaze kubaka ibikono amatangi azojamwo amazi menshi kugira ngo bace baha amazi amakartier yo mu gisagara gikuru ca Gitega. Twasanze ibikorwa bigeze ku ntambwe zishimishije tukabona yuko iyindwi koko yahari wa amazi n'isuku n'isukura byagenze neza kandi twashoboye no kwiga ibitari bike biratahuritse nyene amazi ntava hafi byanasabye ko biba n'ibikorwa by'inguvu. Tumenyeshe ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amazi uzohimbazwa hano mu Burundi ku munsi wa gatanu uza mu ntara ya Gitega. Murukurikirane rw'amakuru ajanye no kurata ivyiza vy'u Burundi kuri w'Imana tubashikiriza ibijanye n'akaranga ku Burundi ku murisho w'ingoma zatumye u Burundi bwamamara mu makungu. Ivyo bikaba vyatumye igisata ca ONU kijejwe imico n'inyigisho UNESCO gishira ingoma z'u Burundi ku rutonde rw'itunga kama mpuzamakungu kuva mu mwaka w'2014. N'inkutu ateguriwe na mugenzi wacu Pascazi Hatungimana. Izo
izo ngoma zo mu gishora zifise kahise kadasanzwe akaba ari zo soko y'ingoma. Izo ngoma rero zikomoka ku ngoma zibiri abantu n'ubu batangarira bashitse mu ngoro y'ingoma zo mu gishora mu kibanza c'iratiro co mu gishora ikirimba ca Mwezi Gisabo. Izo ngoma zikaba zimaze imyaka irenga 120, imwe yitwa Murimigwa iyindi Ruciteme. Shugwe ry'Imana Julien umwe mu bajeje gusigurira ingenzi zigendera ico kibanza amenyesha ko izo ngoma zibiri zakozwe hakoreshejwe isato zibiri umwami Mwezi Gisabo yagabiye umuryango wari wamunyegeje igihe ariko ahigwa n'abadagi Maconco na Kirima bagomba kumwica. Ingoma zo mu gishora rero ziri muri bimwe vyerekana karanga ku Burundi, akaba ari ingoma zamamaye ku mugabane wa Afrika eka n'indi migabane y'isi ku buryo zivuzwa n'ingene zitambwa. Umurisho w'ingoma z'u Burundi rero ukaba unezereza abawukurikirana. Ivyo bikaba vyatumye ingoma z'u Burundi zishigwa ku rutonde rw'itunga kama mpuzamakungu n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU UNESCO kijejwe ivy'imico n'inyigisho kuva mu mwaka w'2014. Uno musi rero ingoma z'u Burundi zaramamaye ku isi yose, ivyo bigatuma n'ingenzi ziva mu bihugu bitandukanye bashika ngaho mu gishora kwirabira izo ngoma. Nino kuri uwo murisho w'ingoma z'u Burundi dusotere kwa makuru y'ikirundi twari twabateguriye. Nk'abanshimiye mwese mwayakurikiranye murakoze.